mu migenzo y'Uburundi ya kera umwami ntiyagira abagore 10, 20 cyangwa 30 gusa, yagira abagore benshi. Umwami yaraza agaca mu ihangarizo ry'abami. Umwami ntigera abonana n'uzomusubirira, kandi n'uzosubirira se ntigera abona se. Mu ego hari aba tuzobibona, hari abami batihaye ubuke bapfuye bahitanywe n'urw'akarago. Ibigabiro by'abami cyari igiti bita imbiriko. Ndabaramukije abakunzi ba Yaganawe TV, nzakomeze neza muri hose. Twibuka kuza turashima Imana kuko byinshi muri dushikira edayo byose ni umugambi wayo. Imba bitameze neza no munsi ejo canke hirya y'ejo birashobora kugenda neza. Tugume twizeye. Ndamutsa aba abone bashasha ndabanikaze kuri Yaganawe TV, nandi muzokura ibiganiro bibubaka bimeze neza nkoga kuri Yaganawe TV. Ntakinza kugusaba rero nyimba urya mbere waciye kugira sabone, hama unze kundekera like and comments. Amakomentari yanyu narabwiye ko ari kirumara kugira ngo tumenye ngene dukora aho dukosora ibyo tubazanira n'ibindi byinshi. Rero ni name yavuye muri akaranga mukaranga kuri Yaganawe TV, kandi simba ndumwe ari undi muntu tuba turi kumubwira ngo afashe kubaganiriza no kubabwira ibyagiye biranga igihugu cacu c'u Burundi. Ndamwakire rero aturamukize abakunzi. Murakize neza, ndamutse n'abakunzi ba Yaganawe TV. Ubwira nti cyo tubasaba misi yose ni like, commentaire na partage. Ego hamana naza ko bamerewe neza, ko natwe nibaza iyo dukomeye n'abanye bakomeye. Mu nyuma y'iki kiganiro ntuze kwibagira gupartage abandi kugira ngo baronke kubyiza nawe baronse ko kuri no munsi. Uno munsi turashaka kuvugana kuri twari twababwira fois passé mu kiganiro caheze, aho tuko turavuga umwami wa mbere yatwaye igihugu c'u Burundi. Turuge tuzobazanira ingene rero abami bagiye bakurikirana, ingene byagenda birakurikirana, ingene batogwa babimika. Byose tubivugane ko akanya rero kandagaye mugenzanje kugira ngo atuganirize. Bwa mbere duhere ku mbega hasabwe kugira utogwe nk'umwami, amakondisiyo yarayahe. Muragize neza. Bwa mbere bwo mu Burundi ntashaka kuba umwami uyundi mwami akiriho. Rero kandi ibyasabwa nuko umwami yaba yaratoye uzomusubirira. Nuko kumutora rero mu migenzo y'Uburundi ya kera umwami ntiyagira abagore 10, 20 cyangwa 30 gusa, yagira abagore benshi barenga 10, 20 n'abarenga. Rero umaze bafise abagore benshi yacarondera umuntu azomusubirira. Mu uzomusubirira rero yaraheza akazotora bwa mbere akaraba umugore w'inkundwakazi, umugore amukunda cyane. Rero mwabo bagore bamukunda cyane yarondera nk'abajya abagore bajya banyuma nyene kugira ngo umwana azogere gutwara se yarashaje. Kuko umwami cyarazira ko ashobora gutora umwana uzomusubirira mu bakore bakuru cyangwa ngo atore ifura, ko mu Kirundi bari amaze ngo ifura na se birangana. Byace bisigura ko rero mu gihe atoye umufura umwana yohavura agera gutwara se nawe ataragera gutanga, bigaca bihabura bitanga amatati. Cyo gituma rero umwami yarondera abagore banyuma akaheza agatoramwo uzomusubirira. Ego yatora umwana wari wese. Mu Burundi batora umwana w'umuhungu wo mu bahererezi, umwana w'umuhungu. Mu Burundi cyari kibujijwe yuko mu Burundi haba umwami canke umwamikazi w'umugore. Mu Burundi hatwara abagabo, ariko mu bindi bihugu byegereye Burundi nk'ubuhanahandi mu Rwanda n'ahandi ivyo bihugu barashobora kwimika abamikazi. Mu Burundi rero icyo bakora mu mwamikazi ko ari guhagararira igihugu. Iyo umwami yagenye kuzotwara akiri imvyonsyo rero no kuvuga umwami yatowe kuzotwara igihugu, umugabo akagera ko aba umwami akiri umwana. Nico gihe rero baca bafata
nyina wiwe akaba ari ahagararira igihugu avadikanije gutegeka n'abaganwa n'abashingantahe bakuru batorwa mu baganwa rurangirana. Hageze rero umwami yaravuga, nibaza ko yavuga ati burya rero ni mu ndonderere canke abashingantahe baramubwira ati rega mwami harageze yuko utanga tirondera uzo gusubirira. Ego umwami kuko twavuze yuko bagera mu bagore ba nyuma iyo bishitse umwami kubera ko umwami yafise ingo nyinshi ibirimba byinshi iyo babishitse bakabona umwami aragiye ku mugore mu kindi kirimba bakabona ko agiye ku mugore wa nyuma baca bitega ko abantu baramubwira ati yamara mwami w'u Burundi urabona kuri kuragenda birakenewe ko uzorondera uzo gusubirira. Byarashika rero umwami agaca agenda kurondera ku mugore wiwe mu bagore bato agaheze bakabonana bishitse akabyara umwana w'umuhungu baraheze bakamufumbatisha icyo bita imbuto. Yaguma byara kugushika rose w'umuhungu. Yarabyara gushika rose umwana w'umuhungu. Hama umwana w'umuhungu avutse akazovukana imbuto. Izo mbuto rero barazamuminwa akazifata cyari zifise ikimenyetso yuko umwami mushasha aje azaniye amahoro imirima bitungwa n'abantu. Barafise abagore benshi none nk'ubu bishitse ko abagore bose umva tukandi yagenda ku mugore umwe yaragenda gushakisha hose akavuga ati kandi ndondera ahantu hazovuga umuhungu hama rero bakaja bapfukira rimwe ari abahungu bose byaca bigenda gute? Iyo bishitse bakavuga umwami ugasanga yaragiye kuri uyu mwamikazi yaravyaye umwana hama agasubira akaba yarabonetse akaboneka umwana w'umuhungu bakaba baramufumbatishije imbuto bakamuha abantu bakaba bamuzi babazi ko umwami ari uwo bwa mbere ariko n'uyo bishitse hakavuka uwundi mwana w'umuherere nyene w'umuhungu avutse mu nyuma abwiza guca mufumbatisha avutse amaso naho aya maso nawe naho bavuga ko bavutse amaso ngira ngo icyo gihe kubera ko ryari ibanga kandi yaba ari ibanga ryemewe n'Imana twarabonye ko umwami wa mbere ntari rushatsi yazanywe n'Imana Imana yahumekeye mu bantu irababwira ukuntu ibintu bizogenda. Nibaza ko rero kugira ngo Imana irinde ibibazo nk'ivyo ntiyari gushobora kuvuka amahasa cyangwa avukushura havuka umwe kandi na kare bavuga yuko nk'amahasa yoyo mu migenzo y'u Burundi n'abarundi bavuga ko amahasa atari Imana amahasa bwa nayo kwa kiranga bavuga ko amahasa adatangwa n'Imana atangwa na kiranga. Rero ntibaheza ntibyakunda ko bavuka amahasa mu cya kibanza cyo kuvuka umwe ngo abe umwami. Rero icyo kibazo bagije byarabaye mu Burundi ku mwami ntari rugamba bwa mbere haravutse umwana wa mbere ariwe bita Mwezi Gisabo ariwe Bijoga areza aravukana imbuto hama mu nyuma hasubira kandi haravuka uwundi muganwa bita Twarereye byasigwa ko bamwise iryo zina mu ntumbero yo kwerekana yuko bariko bararerera ingoma. Yego niwe atanga kuvuka hanyuma hacaraba rero arabi ibibazo habaye ibibazo no bamubaza ati mwami w'u Burundi mbega kugiye kubonana n'uriya mwamikazi ntihavuka undi mwami bizogenda gute? Umwami ntare rugamba arabwira ati ndabasavye bacane mu mbabarire haga imitima niho hacyava avuga jambo avuga ati haga imitima yarafise icyumviro avuga ati uburundi si buto ugiye kuraba ukuntu Burundi yarabwaguye agashira ko ibi bice byose ukuntu Burundi bwangana agashira ko n'ubuhakabuzana agashira ko n'ubuhangaza agashira ko no iyo Mubweru hiyo hirya kure mu ntara za Kirundo n'ahandi igihugu yarakigitse kinini. Rero yaravuga yari yavuga ati nta kibazo bizotera igihugu ni kinini haga imitima bazogabanganya igihugu umwe atwara ikiunda atwara ikindi. Ariko kenshi urazi ko hariho abayoboke n'abayoboke rero hari abayoboke abaganwa bari bashikiye Mwezi Gisabo n'abari bashikiye Twarereye ntibumvikana uwo mu mwami niho abari bashikiye Mwezi Gisabo bagomba ko himikwa Mwezi Gisabo n'abashikiye Twarereye bagomba ko himikwa Twarereye. Niho rero umwami amaze kwihubuka intare rugamba bashikiye Mwezi Gisabo baciye umwami bamwimika mu maguru masha abo Twarereye batarabimenya ngo bamwimike. Hacaheza rero haraba intambara hagati yaho iyo migwi ibiri ariko kurumva umwami yamaze ku umwami aba yamaze kuronka abagabo bamushigikira yarose n'abagwanira igihugu. Muri ico gihe umaze gutera umwami bagufata gudateye umwami ahubwo uteye igihugu barakugwanya bagiye igihugu bose
hama n'abajejwe kurinda igihugu bakakurwanya. Rero twarereye niho haca haba rero intambara hagati yabo n'abamushyigikiye, ariko twarereye n'abamushyigikiye baratsindwa. Twarerewe rero araheza aricwa muri ubwo buryo kubera ko yariko arasaba ubutware bwa se yaba yari yaramuratse. Twumvise ivyasabwa kugira ngo bashe gutora ubuzosubirira umwami. Tugere rero umwami ego hariho wavuze ko baba ari imfyufyu, sinzi ko nabo babimika nk'abakuze bagakora processus nk'iyaba bakora abakuze kugira ngo bashike ku bwami. Sinzi ingene vyagenda, ariko tubwire nyene ingene vyagenda. Umwami wamutoye se wiwe yapfuye akihubuki, sivyo? Akihubuki. Tubwire rero ingene baca amaprocessus kugira ngo nyene umuntu ashikire ubwo bwami yitwa umwami. Muragize neza, iyo umwana bamutoye kuzoba umwami, kubera ko twavuze ko hariho abantu bamukase baba ari benshi kandi ishavu ryaraniga bavuga ati kubera iki natwe atatoye muri wacu bitagedene. Uwo mwana baca bamuhungisha igihugu cy'u Burundi, bakamujyana akabaye inasenge cyangwa mu yandi mahanga bakaza kumurererayo, cyangwa bakamujyana akabaye inarume ahantu batazoshobora kumugirira nabi kugira ngo ntibazobaye bamukase ntibazomugire nabi cyangwa bamuha amashana n'ibindi. Urabona ko icyo gihe uburozi bwari buriho bwinshi. Rero baramujyana bakamunyegeza bakamurinda ishyari, kandi iyo ari hose umwami ntigera abonana n'uzomusubirira, kandi n'uzosubirira se ntigera abona se. Arinze avuka bakamupfumbatisha idono zenye bacamujyana kure, akazoza mu gihugu aje kuba umwami, cyangwa akazoja ntigera abonana na se, cyangwa akazoza kirimba aje kuba umwami. Rero iyo ari haba bafise igikemanyi c'ifu, uwo mwana yazarageramwo ikirenge, agejemwo ikirenge babijejwe bagaca bazanira se umwami ari ku ngoma, bakanagapima bakaraba ko se yanganije ikirenge n'umwana. Basanze se anganya ikirenge n'umuhungu, se yacamenya ko hageze kwihubuka ngo abisirize umuhungu wiwe nawe ashikira ingoma. Basanze hataragera bataranganya ikirenge, se yabandanya atwara. Rero imfyufyu nayo ntibayatira kuko amaze kuba imfyufyu yaba ari umwana mutoyi. Baca batira uwagomba mukuri, oya, ahubwo igihugu cyaba kirategekwa na nyina nabo baganwa bakuru. Hanyuma umwana akuze ageze ko avuga ijambo Burundi n'abarundi bakariyoboka akaheza akatigwa. Ego rero se yakuze banganije ikirenge uko babipima kugira barabe ko yakuze. Ego bamaze kunganya ikirenge, se urumva nta bundi buhinga bwawe hari aca yihubuke. None ndakubaza ivyo bintu vyo kwihubuka je burya arigenda bitahura neza. Urungu kwihubuki babwiha gute? Kwihubuki hariho abantu bajeje gutegura inzoga umwami azokwihera ko ubuki. Rero barategura ubuki nyene mu bw'ikirundi dusanzwe tuzi, bagaheza bakabushiramwo ubumara bwica, bagashiramwo uburozi, hanyuma bakabuhereza umwami akanywa. Kandi yanywa ziko yego umwami yanywa abizi ko ari shano ari uburozi buza ko mwica. Hanyuma rero bunyoye, umva abunyoye nta kindi cyaca gikwirikira kwari uguca umwami asandaba. Rero umwami asandabye haca haba ikigandaro. Amaze kuba ikigandaro rero baragandara, hanyuma umunsi wo kuva kugirane wo kwimika umwami wacuhurirana, wo kwimika umwami mushasha wahurana n'umunsi wo kuva ku rusandabo gwahora ku ngoma. Byatwara igihe kingana oya kubera ko kugandara byatwara ikiringo gito, ntibyatwara ikiringo kinini cyane, kuko urumva iyo baganda ikiringo kinini abanyagihugu mu kigandaro cy'umwami ntibasohora isuka, nta gikorwa na kimwe bari kure gukora. Nico gituma rero batagandara ikiringo kinini cyane, ahubwo bagandara ikiringo gitari gito, ariko mugabo gishobora guca giha abanyagihugu akanya ko kuja gusohora isuka cyangwa basohora imbuto. Rero umunsi wo kwatira umwami mushasha wacuhurirana n'uwo munsi wo kuva ku rusandabo go ahora ku ngoma. Rero mu kumwatira naho umwami yaraza agaca mu ihangarizo ry'abami. Ihangarizo ni ukuvuga ihangarizo hari ahantu abanyagihugu cyangwa abandi bantu bagandariye. Umwami rero yewe umushasha yarahaca arengana akabandanya no ku ruzi akugira umugirwa wo gukaraba. Rero aho ku ruzi baba barahagomeye, bamaze ko bahagomeye
baba bashyizemo umwana w'umuhungu w'umusore. Umwami aje gukaraba rero abungere baraheza bakarungika bagashora inka zigaheza yaragenda agakaraba bisanzwe. Yego yaragenda agakaraba bisanzwe hama kavayo hagiye gukaraba abungere baca bashora inka. Iyo batanze ikimenyetso cyo gushora inka abungere bagashora inka zigaheza zikanywera ku musore w'umuhungu basize muri rwa rugomero hama zikamukandagira. Yego zikamukandagira nyuma agahwera. Umusore rero yava mu muryango w'abahweko. Iryo banga rero ryari banga rizwi n'amategeko y'igihugu, rizwi mu muryango w'abahigwa, kandi ryari n'ibanga rifise agaciro ku uwo muryango no gihugu, kuko uwo muryango w'abahigwa barabinezererwa cyane kubona ko hari umuntu umwe muri bo yitangiye igihugu kandi yitangiye n'abantu bose kandi aserukiye n'umuryango. Ivyo rero umuryango wabo waragabana. Iyo umwami hageze umwami atanga akaba nawo akaba witanga. Uwo muryango barawuha inka. Nibaza yuko bavuga ati ubushaka. Oya ntihari ushaka. Byarumva ko ryari ibango, rimaze kuba ibango ni ibintu bitegurwa. Bicara bazi ati ku mwami naka niyatanga ni wewe canke ni mw'uyu muryango. Rero byagenda uko inka zikamunywera ko amazi agasandaba. Hanyuma rero aho umwami yacagira ivyo bimaze kuba yacabandanya naho bita inkondo. Iza nka zejeje kunywa amazi bakazishorera zikamukwirikira. Akiza ku nkondo rero yaraheza akagira agacana. Kwanza yagenda arimira ku bigabiro by'abandi bami. Kwimira ku bigabiro. Yagenda araca ku bigabiro by'abandi bami ahagarara nyimba ariko cantare ahashyize ko agenda hagira imiziro cyangwa bavugira amajambo abandanya ku camwezi akazobandanya. Yavuze ngo ibigabiro by'abami kadusigara ku kantu. Ibigabiro by'abami cari giti bita imbiriko. Umwami wese yimitswe yabwirizwa gutera. Ico kigabiro agiteye yagitera hashaka cyangwa ari bibanza kugeza kubitera. Umwami wese oya ntiyagitera hashaka. Nimba uno mwaka himitswe ntare hakaba hariho imbere yaho akaba harabayeho witwa ntare. Uwo ntare rero yacatera igiti bita imbiriko. Iyo mbiriko rero nawe cyari igiti batera kikazokura hama kimaze gukura bakacita ikigabiro. Ntare rero yagitera ku cyo kwa ntare, mwezi akagitera ku cyo kwa mwezi. Rero ibyo biheze yarabandanya yacava ku mbiriko kubera bahita ku mbiriko y'umwami akaca abandanya naho bita ikivyeyi. Ahita ikivyeyi yarashika umwami akabyagira na za nkana baziri ngaho onye. Hama umwami agaheza agacana umucano. Acanye umucanwa rero umushinga naye acejwe kwatira umwami yacahaguruka akabwira ishengero igihugu ati turaronsa umwami. Akaca atera impundu, ateye impundu abari ngaho bose bakamwakira. Hama Rukinzo yavyaba ku mutaga. Hama Rukinzo ikanihira. Rero muri ako gace k'ikivyeyi abanyagihugu bose uwo munsi ntibari bari kure kuba bafise umuriro, babwirizwa kuzimya umuriro kugira ngo bazoze kurahurira umuriro mushasha wacanywe n'umwami, kugira ngo barahura ibyiza byose muri uyo mwaka cyangwa muri ivyo bihe kugira ngo bashobore kuzobaho bameze neza. Byagenda uko kwatira umwami. Rero umwami ivyo bibaye bavuga ko umwami yava imuramvya ari umuganwa akagenda akazunguruka ahantu hose abwirizwa guca ko yamigirwa yose abwirizwa kumugirira ari umuganwa, hama akazohindukira yarabaye umwami, azogaruka aho yavuye yabaye umwami. Yego niko byagenda ko mu kwimuka umwami byari bipanze uko. Yari iyo migirwa yonyene bagira. Yari iyo migirwa. Yego no gucana umuriro bisanzwe. Nuko kuntu haba gutanga umuntu cyaba umusore bakamushyira mu ruzi mu rugomero inka zikamunywerako. Byari bimeze uko mu kwimika umwami. Yego uko bambwiye ngo baramutwara bakamunyegeza akivuka. Umva ntiyigera abona se wiwe, yagaruka n'ubundi yapfuye, niho yava hiyo yari yagiye. Abantu bari bamutwayeho bamutwara muri famiye y'umugore canke bamutwara muri famiye y'umwana. Urumva bavuze ko umwana bamutwara mwabaye na senge canke mwabaye na rume.
bari kwa papa wiwe yego bamutwara kuwo kumuganwakazi avukana na se wiwe canke kumuganwa avukana na se wiwe nyene umva bamushira mu miryango canke yego mugabo badashobora kumugirira nabi bashobora kumukingira barya bamukase baba bari mu bindi bice kugira ngo ntashobore kumugirira nabi. Hariho ibindi bintu bamwigisha kubera yuko yaba azoba umwami, nibaza ko ari nka formation kanaka baza baramuha kugira ngo azoshobore kuja mu mabanga nyene avyiteguriye canke abimenyereye azi ivyagiye. Ego baribwirizwa ko mwigisha urumva nk'ubu uri umwami bwa mbere bwo umwami yari umwami atakintu bazo na kimwe mu gihugu atabazwa. Urumva baramwigisha ubwa mbere baramwigisha ivy'intwaro bakamwigisha urubanza rumeze uku abantu abanyagihugu bashwanye batase bimeze uku ubona vyogenda gute. Hanyuma bakamubwira ati okay kandi abanyagihugu barashonje canke bameze ikintu mbega uyu muntu ko ashonje abwirizwa kandi uri umwami mu gihugu gifise umwami ntigisonza abanyagihugu bogenda gute. Nzo yavyigishwa nabo yego yavyigishwa yego. Hanyuma akamwereka kandi ati bakamwereka ati uyu muntu yagize ivyiza yitwaye neza umutware canke yarashengeye bwami ashitsi bwami akora neza impembo yiwe yobwirizwa kuronka impembo ubona two muhemba iki akamwigisha byose akavuga ati uyu uko yakoze ibi tumuha iraro ry'inka uyu nawe uko yakoze ibi tumuha inka uyu nawe uko yakoze ibi yamenje tumucira urubanza rumeze ukuntu. Nico gituma n'ubu uzubona mu Burundi hari ikintu bita ngo sentare. Rero tuvyita sentare bavyitiriye umwami wa mbere Ntare Rushatsi Cyambarantama kubera ko niwe yasizeho ibanga canke ibango ry'abashinga ntaye bajeje gutaturira abantu. Nico gituma rero hajya ahantu bahita kwa sentare ce muri sentare kubera ko n'ahantu abantu bafise ibibazo bitandukanye bagenda bagaheza bakabuzuriza bakabereka ati wowe warenza amateka ya naya nawe warenza amateka ya naya. Kubw'ivyo rero murashobora gusabira imbabazi canke kugira ngo mwandanye mubana neza canke we kubera bamukoreye ibikorwa birenze amakosa arenze ya naya musabe kundisha akababaro tugucirigana iki. Rero na kera byariho byari bimeze uko nyene. Nico gituma tuhita ati ni muri sentare umwami rero baramwigisha guca imanza bakamubwira ati umwami w'u Burundi urubanza rushitse mu maboko yawe niwe muntu wa nyuma ufise ijambo uyu muntu bigende gute. Nico gituma abantu batazi ukuntu byari bitunganije kera canke ari kwihenda bazabumva ngo umwami ngo niwe afata ijambo rya nyuma ngo bavuze ngo mwice ngo baca bamwica. Ntabwo umwami yashobora gutegeka abantu ngo bice umunyagihugu atakosa yakoze. Ntabwo babesha ngo umwami ngo yarakuraba kavuga ngo uyu muntu ngo isura ngo ntimbereye ngo mwice canke ngo naho ngo mwice. Oya umwami bayakurikiza amategeko. Nico gituma bamwita ngo ni sentare. Yagiye arabaye umwami aragarutse wambwiye ko yagenda ari umuganwa akagaruka ari umwami yagarutse abaye umwami. Umwami yahora yarafise abahanuzi canke abashinga ntahe. Umwami mushashaje yaritorera abashinga ntahe canke yakomeza babandi nyene. Bwa mbere bwobwo iyo umwami atanze umwami atanze ikirimba gisigara kera hariho ujya umuryango w'abanyange ujejwe kutwara ikiziga c'umwami muri muzenye aho bari bagenewe kumuta mu mashamba ari amashamba yari yaragenewe mu nganzo. Umwami abajya abantu bajeje kurerura ikiziga c'umwami baca baza bagatera ikirimba cyose oya ntibabica bakanyaga ibintu byose bisiga biriho byose ikintu byose biriho mu ngoro bakabinyaga kugira ngo umwami mushasha azoshikire mu ngoro atakirimo ahubwo azoze azanye ivyiwe. Rero umwami intwaro ihindutse byose byabihindutse kuko urumva ariko aratwara Ntare haba hariho abaganwa b'abatare haje mwezi byaca byose byaca bihindagurika kandi kera byari bugiye ko umuganwa w'umutare yihinduka ngo agiye kuba umwezi. Bo ikiringo cyo wabo giheze arabaganwa
byabiheze ntiba bakitwa kuba kwitwa abaganwa. Umwami mushasha bwa mbere na mbere yaba yakuriye hariya bamurinda araje abantu nabo yaca batora gute abashinga ntabe biwe yabatora gute nimwe neko twaherekera ko bari bamwigisha bwa mbere bwobwo urumva baje mu banatazi ari umuganwa urumva ko umwami yarabaye umuganwa umva yabafise bakuruwe babaganwa cyangwa batoyi biwe babaganwa yaraheza rero byari byemewe ko ashobora kubagira abashinga ntabe biwe byari byemewe yaraheza rero akabagabanganya ibihugu kabaha ibihugu ati we twaraha abona bagaheza bakagenda abandi bakagenda baragenda abandi igihugu kazusanga cyo cyarakwiye abagitwara ariko umwami kandi yarashobora gutora na cyane cyane nk'umuhanuzi aba ari umuhanuzi w'ibwami umubibi ashaje cyane uwo mwami kenshi yaragira kubera ko uwo mubibi aba ari umuntu atahagaze ahubwo yarajeje guhanura umwami ko umwami yarafise umuhanuzi umuvyeyi w'umubibi kandi umugore akuze asomba abantu bose azara kubera ko yaragenda avuga ati akagirisha inama abaganwa bakamubwira ngo umwami nyakubahwa umwami w'u Burundi igihugu kimeze uku ngo gitwara uku ngo niho comera neza ngo canke uriya muganwa ngo biko bimeze uku nuku ngo twomusubiriza canke ngo iki kintu ngo twogikora uku ngo umugambi twokora uku ngo burashe ngo uzogirira akamaro abanyagihugu sibyo ikagenda uko nyene rero ivyo byose umwami bagiye kubifundika gaca agenda kubibaza uwo mubibi yabibwami kamubaza ati ubona dufise umugambi umeze uko nuko naka umuganwa nakambwiye yuko naka wundi yambwiye yuko naka nawe yambwiye yuko uwo mubibi rero yacamubwira ati uyu yakubwiye yuko yakubeshe yagomba inyungu ziwe uwo nawe yakubwiye yuko ntiyakubeshe agomba inyungu z'igihugu kandi ntiyaharira yaca umwami ico mubibi amuhanuye yacakora ico nyene kuko mubibi ntiyatamika ijambo nta muganwa numwe yaza kumubwira ibyo amubwira ngo ahubwo yari umuhanuzi w'umwami umwami yaragenda ndiyo novuga ngo unye muri iki kiringo cyo novuga yuko ari nk'inama y'abashikiranganje bagira hanyuma umukuru w'igihugu rero akabisomera muhanura ati mu nama y'abashikiranganje mwavuganye ibi n'ibi mugabo mbona agiye kurya muntu yakubwiye yuko mbona urya yagombye kugira ibyo wiwe mugabo tweje nanje mbona ko byogenda uko kandi nabona ko n'ubu abantu umukuru w'igihugu bariho kuyajya bamuhanura babe bisunze akamaro icyo kintu gishobora kugerera igihugu hama bakigaheza bigakorwa nakira rero byari bimeze uko ariko wewe yari umwe ntibari benshi nk'uko rero wavuze umwami yarashobora guharirizwa n'abashinga ntabe biwe bayashobora guharira kurumva hari intwaro iyo ntwaro rero yatwara yagirisha inama bakamubwira ati tubikora uku ntago ati nzobaye inyishu ngiye kuzofata ingingo ndabikibereye cyagenda gahanuza mubwira ati uwo mubibi ati mbona twobikora uku ntiwoba turiko turakora ku neza y'igihugu no ku neza ya wose hama byarabandanya uko umwami agatwara ikiringo ciwe kigahera nawe akihubuki agasubirwa n'uwundi bose byakomye bibandanya ko ata wundi yagize ibindi mu yego hariho tuzobibona hariho abami batihaye ubuki bapfuye bahitanywe n'urw'akarago hariho canke abami bakuwe ku butegetsi n'abandi bami ivyo byose nibaza ko tuzobibona ngaha kuri Yaga Nawe TV atandi hantu tuzoshobora kubivugira uretse ngaha kuri Yaga Nawe TV nico gituma nabwiye abanywanyi ba Yaga Nawe TV ati twaruguruye ibaro rero emwe ubu mw'ibaro twamenye nibaza ko atakibuzeyo byose biriyo kandi byose si bibi byose ni byiza rero nibaza ko w'iyi minsi umuntu mukunda kuvuga ngo ni show na show hagiye gusha ego bro nk'uko bivuze katumushimire d'abord kubera atubwiye byinshi mwumva ko azi byinshi sibona ingene abakunzi ba Yaga Nawe TV mutaza muramugurira agafana kugira ngo abandanye atuzanira n'ibindi byinshi yazaragurura imihogorano yuko atubwira byinshi kandi nibaza ko benshi muri twebwe tutaba tuzi surtout abajene twaba tungana nawe n'abamutara n'abagusomba bataba bizi ariko ni ngaha kuri Yaga Nawe TV ushobora kubimenyera kandi nibaze kubimenya ataruhombo ruba rurimo ndabakengurukiye cyane rero mwe mwadukurikiranye natwejeje ikiganiro cacu ndakwibutsa kunsigira commentaire ambwira ati nyina nukuri vyayemeze uku canke ati mutuzane iki kiganiro iki turagishaka tuhari ngaha ku bwanyu
mwongere kandi muze murapartage abandi ikiganiro kironse ntucigumize ko ugisangiza abandi kugira ngo nyene tuze turungurana ubumenyi nkuko twabishize imbere nyene ni muri yaga nawe tuyagira abandi ndabasha kubayagira mu gupartager ndabakenguriye cyane rero yani inama yavuye mu biganiro by'akaranga tunadusubira taha hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo